Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri iki kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Ingingo ya 91 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi iravuga uko abakomiseri bagize umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni batogwa. Ku munsi wa kane igenekerezo ry'indwi Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 inama nshingamateka yaremeje abakomiseri indwi bagize umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni. Ibikorwa bikaba vyari birongowe na nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka. Amatora akaba yabaye mwibanga aho umwe wese yandika ku gapapuro hanyuma utwo dupapuro tugaheza tugasomerwa imbere y'ikoraniro ryose. Ntahogwamiye Prosper président pour, Nahimana Victoire vice-président pour, Bizumuremyi Odette commissaire chargé de l'administration et des finances pour, Nyandwi Sylvestre commissaire chargé des affaires juridiques et du contentieux électoral pour, Bizimana François commissaire chargé de l'éducation électorale et de la communication pour, Ndayiragije Leonidas, commissaire chargé des opérations, de l'informatique électorale et de la maintenance des équipements pour, Bugaga Gabi, commissaire chargé de la logistique électorale et des approvisionnements pour. Prosper Ntahogwamiye rero niwe yatorewe kuba umukuru w'umugwi seni, Victoire Nahimana nawe icegera c'umukuru w'umugwi, Bizumuremyi Odette yatowe nk'ujejwe intwaro n'ubutunzi, Sylvestre Nyandwi akaba azoba ajejwe amategeko, Bizimana François azoba ajejwe inyigisho no gutanga amakuru, Leonidas Ndayiragije yatowe nk'ujejwe ubuhinga bwa none, nayo Gabi Bugaga atogwa nk'ujejwe ibikoresho. Kibanza cha president Ntahogwamiye Prosper yatowe ku majwi 92, abstention imwe na nure zibiri, majwi y'abayimfa gusa. Ku kibanza cha vice président Mufasoni Nahimana Victoire yatowe ku majwi 92, abatamutoye nta numwe, abstention imwe, amajwi y'abayimfa gusa abiri. Ku kibanza cha commissaire chargé de l'administration et des finances Bizumuremyi Odette yatowe ku majwi 98, abatamutoye nta numwe, abatagize ico bayivuga ko ni umwe, abstention imwe. Ku kibanza cha commissaire chargé des affaires juridiques et du contentieux électoral Nyandwi Sylvestre yatowe ku majwi 92, pour, contre abiri, abstention ijwi rimwe. Ku kibanza cha commissaire chargé de l'éducation électorale et de la communication Bizimana François yatowe ku majwi 98, pour, contre 0, abstention imwe. Ku kibanza cha commissaire chargé des opérations, de l'informatique électorale et de la maintenance des équipements Ndayiragije Leonidas yatowe ku majwi 98, pour, contre 0, abstention imwe. Ku kibanza cha commissaire chargé de la logistique électorale et des approvisionnements Bugaga Gabi yatowe ku majwi 98, pour, contre ubusa, abstention ijwi rimwe. Nkuko ingingo ya 91 y'ibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi bivuga, abo bakomiseri bemejwe n'inama nshingamateka bakaba bari babanje gutorwa n'inama nkenguzamateka, bakazoca rero bagenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mu bindi vyaranguwe n'abanyakubahwa abashingamateka harimo inyigisho nkarishabwenge mu bijanye n'imigenderanire.
Kuva ku igenekerezo rya gatatu gushika ku ryandwi Kigarama uyu mwaka w'2023 ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwarahaye inyigisho abashinga amateka n'abakenguza amateka bari mu migwi y'amaho ijejwe ivya politike n'imigenderanire bari kumwe na bamwe mu bakozi bakorera muri izo nzego uko ari zibiri. Ugo ruganda rukaba rwuguruwe n'umunyamabanga ntayegayezwa w'ubwo bushikiranganji Ferdinand Bashikako. Izo nyigisho zikaba zari zijanye n'ivyisungwa mu bijanye na politike y'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, ibikorwa gushikaho igihugu kigiranira amasezerano n'ibindi bihugu, hamwe n'inyifato n'ubumenyi bisabwa mu bijanye n'ubuserukizi bw'igihugu mu yandi makungu. Izo nyigisho zatanzwe n'abahinga batatu bo muri ubwo bushikiranganji, aho berekanye igituma habaho abaserukira ibihugu vyabo mu makungu, inyifato mu gihe igihugu cakurungitse mu bikorwa bitandukanye bisaba guhagararira inyungu z'igihugu hamwe n'ibindi. Mu byo basanze kenshi bigora ababa barungitswe guhagararira inyungu z'igihugu, na hanini aho usanga abarundi abari bake cyane ugereranije n'abo baba bagiye kuganira. Ivyo bigatuma abarundi baruha cyane mu gihe abandi babikora bakurakuranwa. Ahandi naho ugasanga Uburundi bwarungitse abantu bafise ubumenyi budakwiye muri ico gisata bagiye kuganirako, maze ugasanga bateye umukono ku masezerano batatahuye. Mu guheraheza umushinga amateka Kome Manirakiza arongoye umugwi w'amaho ujejwe imigenderanire na politike mu nama nshinga amateka, yarashimiye ubwo bushikiranganji ingene bakorana neza mu bijanye no gutora amabwirizwa, anakenguruka kuri izo nyigisho kuko zizofasha mu kwiga neza amabwirizwa na cane cane ayajanye n'imigenderanire hamwe na politike. Kucivugo kigira kiti mu runani rw'abarundi tugende turaba Burundi bwifashe mu mwaka w'2040, urumuri rw'amahoro rwo ku ncuro ya 17 rwarazungurutse amakomine yose y'u Burundi kuva ku igenekerezo rya 4 Munyonyo uyu mwaka wa 2023. Muri komine Matongo asanzwe avukamwo, Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka yarifadikanije n'abene gihugu mu kwakira urumuri rw'amahoro rwahashitse ku munsi wa mbere igenekerezo rya 4 Kigarama ruvuye muri komine Gatara. Aho muri komine Matongo urumuri rw'amahoro rwaramurikiye ibikorwa byo gutaba ikibanza kizokubakwamwo inyubakwa izokoreramwo imirimo itandukanye ya komine. Ruvuye aho urumuri rw'amahoro rwaciye gwerekeza muri komine Kayanza neza neza ku mutumba wa Maruri, aho rwamurikiye ibikorwa byo kubaka umushinge w'ivuriro. Yaho urumuri rw'amahoro rwarakiriwe muri komine Kabarore ku ruzi Kayave ku musozi Nkuba uhana urubibe na komine Kayanza. Waciye rubandaniriza muri komine Muruta aho rwamurikiye ibikorwa byo gusasa isima mu masomero y'ishure shingiro rya Kanyinya ya mbere. Aho hose urumuri rw'amahoro rwagiye ruraca hariko hararangurirwa ibikorwa by'inyubako rusangi, umukuru w'intwara rumuri Epipode Baranyikwa yagiye arashikiriza agaseke kagizwe n'imifuko 55 y'isima barungikanywe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Mu majambo yagiye arashikiriza umukuru w'inama nshinga amateka Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yarasiguye ko urumuri rw'amahoro rumurikira ubucuti abantu bafitaniye rukongera rukabahuriza ku bikorwa. Tubanze dukengurukire Nyenicubahiro umukuru w'igihugu kubona
yarabandanije ubugirwa uko urumuri rumurikira bose rugerageza gushika kuri benshi bashoboka, na cyane cyane ino mu makomine no mu mitumba, kuko turazi ko bari hano bose baje baturuka mu mitumba. Uru rumuri ni urumuri rumurika mu bucuti dufitaniye bamwe n'abandi, mu bwumvikane n'ukunywana dufitaniye bamwe n'abandi. Uru rumuri ni n'ikimenyetso kije cerekana ko bimwe nyene icyubahiro badasiba kutubwira, atubwira ati turi hamwe birashoboka. Rero uru rumuri rutwegeranirije kubikorwa, ibikorwa navyo nibyo bizoduteza imbere, ibikorwa nibyo bizodushikana hamwe twifuza mu 2040 eka no mu 2060. Rero turakengurutse mwebwe ntwaza rumuri mwatugendeye uno munsi, si twebwe twabahamagaye, ni Imana yabazanye, kuko uru rumuri ruje kumurika mu mitima yacu, mu bwenge bwacu, kugira ngo bimwe twumva, y'amabwirizwa twumva, tubone icyo afatiye ko tuyubakire. Na twebwe dutora amabwirizwa mu nama nshingamateka cyangwa inkenguzamateka, tubone ifatiro. Uru rumuri ni ifatiro ry'iterambere. Uru rumuri ruriko ruratumurika mu mitima kugira ngo tubone imbere aho tuja. Aho tugeze turahabona, aho tuja. Singiye kuvuga menshi cyane, ngira ngo murumva ivyo ari byo. Ibyo abarundi dukeneye ni byinshi. Hari ibyo tubona, hariho n'ibindi umengo bidusiga gatoyi. Uru rumuri turusabe rutumurikire naho handi tutabona, ariko twifuza gushika. Mugani wa Yeremiya niwe yavuze ati mpamagara ndakwitaba, maze ndakwereke utari bwabone. Nuru rumuri rero rutumere nka Yeremiya, aho yahamagarira abagati muze mwitabaza Imana, muhamagare mwambaza Imana kugira ngo nayibereke ivyo. Uru rumuri rero rudufashe twambaza Imana, hamwe tutabona tuhabone, maze ryaterambere umwe wese yumve ko ari ukuri, yumve ko bishoboka. Nyene icyo yavuze ati turi kumwe twese, turi kumwe twese mu rumuri, turi kumwe twese inyuma y'urumuri rw'amahoro, Imana ibahezagire. Mu gihe mu Burundi himirije amatora, umukuru w'inama nshingamateka yasavye abegwa n'amategeko ko urwo rumuri ngo bafasha kuzotunganya neza ico kiringo kidasanzwe. Urumuri ruje mu gihe turi mu bihe vya politike. Ibihe vya politike birasanzwe mugabo bidasanzwe, kuko murumva ko hirya no hino hari ibikorwa biriko biratunganywa muri politike. Imigambwe iri kwirakora, turazi ko mu minsi heze hari abashoboye gutoratoranywa bashigwa mu nzego z'umugambwe n'abandi. Aha rero no kuvuga yuko natwe mu bikorwa turimwo hariho amategeko, amabwirizwa agiye kuza mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ajanye n'amatora, gutunganya amabwirizwa araba amatora. Aha rero murumva yuko uru rumuri ruje rutubwira ati muraraba neza,
turabamurikiye kugira ngo muze murabe neza ayo mabwiriza, muze muyatunganye neza, abazoja muri izo nzego mushiremwo koko ababikwiye. Aho ni ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande hariho amabwirizwa yandi, hariho nyibwirizwa ibintu by'ubutungane bihagazeko. Iryo bwirizwa naryo nebarabitera ku gikumu, ariko naryo nyene runo rumuri. Iryo bwirizwa nibwirizwa amabwirizwa yose yo mu butungane ahagazeko. Iryo naryo ubu turiko twaritunganye. Uru rumuri rutubwira ruti murikebuka murabe neza, kugira ngo iryo bwirizwa muze muritunganye neza, kuburyo ubutungane amabwirizwa yose y'ubutungane azotungane neza, atunganirize abarundi atawandya wangura. Na cyane cyane ko muri gihe muzi ko ibintu by'ubutungane bitatworoheye. Uru rumuri rutumurikire mu mibano. Hari ibyo bita justice transitionnelle. Aha ni ukuvuga ko muhora mwumva ibintu bijanye n'ukumenya ukuri n'ukurekuriranira, muhora mubyumvaga yemwe. Ubu rero tubirimwo, duherutse kuronka raporo, ariko ibyo nobabwira nuko iyo raporo kumwe n'izindi zizoza. Mugabo hano runo rumuri ruciye rutwibutsa mu bintu bijanye n'imibano, mu bintu bijanye no kunywanisha abarundi, muri bintu bijanye no gutsimbataza amahoro, kugira ngo vyabikorwa ibi by'ukubaka, iby'ukubaka amabarabara, iby'abanyeshuri, iby'ukubaka amashuri n'ibindi, kugira ngo bibandanye bitera imbere kubera ko hazoba hari amahoro. Aha rero urumuri turaduhamagaye, rutubwira ruti barundi kazi nimwikebuke, turabe ko twova muri izo ngorane twabayemwo kuva imyaka n'iyindi. Are tugezaho nivyo batubwiye muri urya mugwi, ati tubona kugihanira ikigongwe, gusaba n'ikigongwe no guhana imbabazi, ati ni ikintu gikomeye. Uru rumuri rero ruje kutumurika mu mitima yacu, rutwerekaho twasinzikaye, rutwerekaho twoshobora kwihanura, kugira ngo noneho abarundi dufatane mu nda, abarundi tunywane koko, abarundi noneho twihanure, tuganire imbabazi, gutyo vya bikorwa tubikore umutima uri mu nda, tubikore tugororokewe, gutyo n'Imana izodushima kurushiriza. Karatsinda n'ibyo Imana idusaba. Rero mwiterambere mwabivuze, aha uru rumuri ruje kutubwira ruti nimwirimbure, murabe ibyo mumaze gukora, turabe ibyo tumaze kurangura, turabe ibyatunaniye, turabe iyo turiko turaja, gutyo uru rumuri rumurike mu nguni ahantu hose tubona hari ikintu kibuze mwiterambere, kugira ngo tugende tucuzuza, tuje tugenda tubazanya mu mutima, mu bwenge, mu bikorwa, tugende turaba noneho ikibura kugira ngo twongeremo mwiterambere. Uru rumuri rero no munsi rutubereye itara ritazima takandi ritazima. Rero bakunzi b'urumuri, murumva ko urumuri turuteze ko guhisha, kandi tugwifurize kuramba, natwe dufate engagement yuko twogira urunani inyuma y'urumuri. Nk'abarundi dukunda urumuri rw'amahoro, tugira urunani inyuma y'urumuri rw'amahoro, kuburyo aho ruzoca hose, kuburyo na hariya mu mitumba bamwe batashoboye kurubona, ejo aho mugira muvira hano muzogenda mukonyana mukabayagira urumuri rw'amahoro. Nico tubifurije, kandi Imana nayo tuyisabe izobandanye ikuza itsimbataza urumuri rw'amahoro mu mitima yacu, mu mitima y'abarundi. Imana iduhezagire twese. Amen.
Umukuru w'inama nshingamateka yarongeye kandi ko urumuri rw'amahoro ari itara rimurikira bene gihugu gutyo bagashobora kwirimbura ufatiye ku bikorwa canke imigambi imaze kurangurwa, aho vyagenze neza umuntu akabandanya, aho vyagenze nabi naho hagakosorwa. Yaheraheje ashikiriza ko urumuri rw'amahoro ari isoko rituma abarundi bahindura ingendo n'ivyiyumviro, ivyo navyo bikazobashikana kuri yambona kazoza yuko mu mwaka w'ibihumbi 2040 Uburundi kizoba ari igihugu cifashe, nayo mu mwaka w'ibihumbi 2060 kikaba ari igihugu giteye imbere. Ruvuye mu Kayanza, urumuri rw'amahoro rwaciye ruja mu ntara ya Cibitoke. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka ari kumwe n'intwara rumuri akaba yarishikiye ku rugomero rw'umuyaga nkuba Gwegura ruhana urubibe n'ikomine ya Bukinanyana y'intara ya Cibitoke kugira barushikiriza bene gihugu biyo ntara bari barurindiranye igishika. Nkuko mu Burundi Imana yahawe ikibanza ca mbere, indongozi zirabandanya zisengera igihugu na bene co. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 3 Kigarama uyu mwaka, umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yarasangiye igisabisho n'abakristo bo mw'ishengero Israel Church Burundi. Ijambo mfatirwa ko ry'uwo munsi ryavuga ngo gukorera Imana bisaba kwitanga. Musiguro yatanze umukozi w'Imana akaba anaserukira imbere y'amategeko ishengero Israel Church Burundi, yishimikije imirongo yo mu Baheburayo 11 no muri Yakobo 4, yamenyesheje ko kugira Imana igutabare bisaba kwitanga ukongera kandi ukizera. Mu ndamutso yahaye abakristo baraho, Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yahamagariye umukristo wese kwizera Imana no kwitaba umuhamagaro wayo. Ati Imana iguhamagaye kurangura ikintu ikagutoranya, yo nyene irabitunganya kuko ibifise icishaka gushikako biciye kuri wewe. Ati wewe reka gutinya, gamburuka ukore, uyizere, ibisigaye ikivyikorera. Yarashimye kandi ko amasengesho abakristo bagira basabira igihugu be n'indongozi vyigaragaza mu buryo budasanzwe ufatiye kubiranguka mu buzima bwa misi yose, aca basaba kubandanya kugira ngo nayambona kazoza y'u Burundi izishikweko. Nimba no munsi ndi hano nje kubashimira. Nje kubakengurukira. Nubwo ivyo ngiye kuvuga mutabizi, ariko nje kubereka ko amasengesho yanyu musenga aradushikira. Arashikira igihugu, barya musengera barashikirwa n'amasengesho yanyu. Tubandanye dukomeza ukwizera kwacu. Hariho n'ibindi byinshi. Imana ibandanye ikorera igihugu kubera ko mwebwe musenga, mubandanya musenga n'abandi bose bagashikira igihugu, bagashikira abarundi kubaho kwabo kwiza. Imana rero ibandanye dushira ku ibiganza, iratubona. Jewe ntankeka kubona umukuru w'igihugu ashobora kurangura ivyo arangura, nuko musenga, nuko amasengesho yanyamushikako. Arya ntimwibaze ko kurongora igihugu ari ibintu byoroshe. Ntibyoroshe na gato. Nimumufashire musenge kugira ngo ashobore kuronka inguvu, kuronka ububasha n'ubushobozi bwo kugira ngo ashobore kuronka inyishu zimwe ku bibazo by'igihugu. Nukuri n'ibintu bigoye cyane. Reka ngeze hano mbashima nkenguruka ko mudahema kutuvuganira imbere y'Imana, mudahema kudushigikira mu byo dukora.
natwe reka tugerageze tuze twunga igisabisho mu bishabisho vyanyu kugira ngo igihugu kibandanye kigira amahoro, kibandanye gitera imbere. Mwumvise twihaye ko mu 2040 Uburundi bwoba ari igihugu kigaba kikigaburira, mu 2050 kikaba ari igihugu giteye imbere. Irya ni imbono, ni ntumbero iri kure, ariko Imana yacu niyo ifise uruhare rwa mbere, kandi tubandanije tuyizera 2040 kumwe ntizonashikayo itaramara kudukorera ibihambaye bikomeye. Imana ishimwe, murakoze cyane. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.